Pastor wanjye asomere Tanguriro 12 kuva kuri 1 gushika kuri 3. Muguma turagira rimwe sinteba iminota bampaye ugira heze tugiye tugenda twese. Haleluya. Pastor fasha Tanguriro 12 kuri 1 gushika kuri 3. Iminota sigaranye tugire tuvuge ijambo gitwa kumvira. Ndagenda kubwire nutumvira ntibizokumvira. Ego. Hari umuntu yavyumvise gaye. Tuve mu bintu by'amayitopi, tuve mu bintu ngo vyiki oya nutumvira, nutayumvira ntibizokumvira. Kubera ibibazo ntivyumvira twebwe, ntivyumvira ko twarize, vyumva ko yavuze. Kumvira. Turiko turasoma Bibiliya nihuta kumva z'umwanya. Bibiliya ahantu hose Imana yavuga amasezerano yatanguza akajambo kamwe igahereza n'akandi. Peu importe ibyo yavuga hagati y'amasezerano. Yaravuga ngo ni nzo. Lekonde la siva ya male goza. Hari umuntu yavyumvise? Yego. Ikintu cyitwa isezerano Bibiliya Imana iri kirivuga yavuga ngo ni nzo. Ntabwo bisigura ko Imana yabiri kirashirako amakondisyo kuko amasezerano y'Imana narimo amakondisyo nk'ayisi. Ariko Imana yari kiravuga le principe zayo. Yavuga ngo zero ico navuze ni nzo. Umucuvuye mw'ijuru urasiro ubugingo bwanje canumva amahoro atemba muri nje ni nzo. Hari abantu bashaka nzo batakoze ni kandi nta nzo atani. Ngo Imana yaratevye nanje naje kukubaza ni yarakozwe imbere yuko witega nzo. Uhoraho abarira Aburahamu ativa mu gihugu cyanyu. Akoresha ijambo ngo ati condition va. Vanini 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 va qui Dodoma. Va guhinyura mu mutima. Va guca imanza. Va kwihebura. Va kutizera. Uhoraho avuga ati. Iyo mu Gifaransa avuze ngo ni discours indirect. Ni jambo ryandikwa nkuko ryavuzwe muri discours direct. Kandi mu kuryandika barishirako utuzitizo kugira ngo bevite ko hari ico bongera ko cyane ngo bakureko. Niyo uri kurasoma igitabo ugasanga ikintu kiri mu tuzitizo ni ikintu cyavuzwe n'uwundi mu auteur. Uhora havuga ati. Mwebwe munyumviriza n'abazonyumviriza. Hari ibyo ushaka ko bigusanga Uhoraho yateguye kubisanga. Nasubiyemo. Hari ibyo urindiriye ko vyideplaça vers toi Uhoraho yateguye ko tu te déplaces vers vyo.
uhoraho subiramo pastor. uhoraho abarira Aburahamu uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu. va mu gihugu, apana wowe gusa, cyanyu. Mu bisanzwe ni jambo risigura ngo Aburahamu ivyo ngire nkore biri conditione et déterminé n'ukuva. Ivyo ngire nkore birafatanye n'ikibanza ciyo ndakurungitse. Mu majambo avunaguye nuguma muri ico kibanza uri hors du périmètre cellulaire, kuko ivyo ngire nkore ntibihwanye naho uri. Ivyo ngire nkore bihwanye niyo ndiko ndakurungika. Soma papa. No mu muryango wanyu hari abantu bakiri mu miryango iwabo ngo iwacu nuko tumeze, iwacu nuko tugwara, iwacu nuko dushavura, iwacu nuko twitwara, iwacu nuko turamba, iwacu nuko dukena, iwacu nuko dukenyuka. Ugasanga waje gusenga uje uri wanyu uzananye ni wanyu uve ni wanyu, ko ngo bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika. Ntushobora kuba waracitse ngo wongere wikonforme naho wavuye. Papa soma. no mu nzu ya so. Ngo twebwe muri ino nzu tubahayeho uku kandi dufise amakondisiyo sini kwa none kivoke. Umuntu wese aje yarenga aba yarenze ibwirizwa z'ijuru. No mu nzu ya so. Ninde yakubwiye ko amahame yo mu nzu yawe ari amahame y'ijuru? Mu nzu haba abantu, mu ijuru haba Imana. Kandi niyo yonyine idahinduka. Ariko hari n'abandi ngo ziriko zirasambuka kubera bariko baragira kopie kore ivyo babonye hanze. Bavuga ngo natwe tugomba kuvyapurika, ariko burya naho turamahase kiya kirato ciwe nticongwira n'icyo waje nico mukwira. Uve mu nzu ya so. Kaze papa. uje mu gihugu nzokwereka. Nzo kwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Nanjewe numara gushiraho ni nzo. Numara gushiraho ni nzo. Numara gushiraho ni nzo. Icuri kurasaba kirafatanye n'ukuri kuritwara uno munsi. Nanje nzo. Nanje nzo. Hari abantu ngaha Imana yoha akazi batogaruka gusenga. Rero irakingira cyane agakiza kawe kubera hamwe uwo mugisha yo kurekurira ko twotangura kuronka impamvu zo kutakuronka. Reka tuba turakuronka rero izo uzane hageze ku mpamvu z'akazi. Oya nimumbwire muri mwebwe umuvyeyi atari karafata imiti yo kwa Rojanti, umwana wiwe w'imyaka 2 umusaba imbugita ikarishe neza akayimuhereza. Kandi akanababwire iyo tuyimwimye imbugita umwana ararira, ariko umuvyeyi ntababazwa n'amarira y'umwana. Umuvyeyi anezerwa nuko yimye imbugita. Amen. Amen. Iyo umwana ari kararira arizwa n'imbugita bamwimye, umuvyeyi anezerwa nuko yimye imbugita umwana. Kuko umuvyeyi ntabona imbugita, umuvyeyi abona gikomere kimujana muri polisembe kuvuza umwana imbugita kandi ari yayimuhaye. Imana nishobora gutanga imbugita ku mwana ngo izohave iza kudiringa nawe mwijoro ikuvuza kanseri na diabete kandi ari yayiguhaye. Nico gituma nishobora kuzana nzo ni itaraba condition. Soma papa wanje. Nzoguha umugisha. Nzoguha umugisha ni washira mu ngiro ni. Izina ryawe ndarigera rurangiranwa. Nishobora kukuranda rurangiranwa. Hariho ibintu bita protection civile iri kirakora. Iravuga ati no bimuhereza uno munsi bo mubona kwa Mungu kuri podium, hama bakamubona kuwa mbere karakora umufuko.
ati rero ko ni itaragenda neza nzonda yirindiriye ikayanka yuko uza guhindukira ngo uhagarare umuryango ubuza binjira ubuze n'abasohoka. Nico gituma mu masezerano igihe ni idakwijere condition nzo irarindira suko idahari irarindira. Papa n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Nagenda kubwire ngo kudashira mu ngiro ni ucereje abagomba kuronka nzo iwawe. Soma icyate kurikira papa. Abazoguhezagira nzobahezagira. Ariko murabona nzo igumigaruka. Nuzo guhezagira nzomuhezagira. Kandi uzokuvuma nzomuvuma. Haleluya. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Amen. Subiramo konyene kanyuma papa muri wewe kandi muri wewe. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Gasubiremo. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Gasubiremo kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Gasubiremo kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Gasubiramo bakobwa kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Subiramo kandi muri wewe hari imiryango ikenye kubera utarumvira, hari imiryango itarakizwa kubera utarumvira, hari imiryango itarabohoka kubera utarabohoka, hari imiryango irara ubusa kubera utarumvira. Ngo kandi muri wewe hari abantu ucereje, hari kuburyo abantu ugiriye nabi, kuko muri wewe niho yashyize agakiza kurya mu banyi. Muri wewe hari abarindira aba Bangladesh ngo baduza kubivuga. Oya muri wewe none imiryango yo mwisi igejeje hehe ivoma muri wewe. Imiryango yo mwisi igejeje hehe ishima Imana kubera wewe. Amubanyi agejeje hehe yifuza gusenga Imana usenga kubera wewe. Mbega muri wewe uno munsi bifise umusaruro uwuhe mu bwami bw'Imana? Ngo kandi muri wewe niho nico gituma ikosa ribi n'umukizwa ukizwa dakijijwe. Ikosa rya mbere ribi n'umuntu yamenyanye na Kristo ntagendane na Kristo. Iryo kosa ni monumentale. Ikibazo ishengero rifise sabataraza kubera abazoza nibaza bazoba baje. Ikibazo ishengero rifise n'abaje bataje. Kuko umaze gushika ngaho yashaka ko muri wewe imiryango yose yo mwisi ihabwa umugisha. Kumvira akumva turi kumwe kabisa aho kamero ndikagumizemo ndiko ndarangiza muri wewe namwe mugume mukariba mu mwuka. Ninde waumbura iki gitabo Yesu mwana w'Imana aritangara kibumbu. Ijuru babibonye, ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baherako bafa
inanga zabo bararirimba bati icubahiro n'ubutware bati icubahiro n'ubutware n'imbaraga no guhimba n'ibyiyicaye n'iby'umwana tuzamuye twese ibiganza byacu uruwigitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya ikuzo ishimwe n'iby'umwana zamura ikiganza cyawe nawe kuko ariwe washoboye gucungurira Imana data abo mu miryango n'indimi zose zo shiramo abaroma dusome hama dutange mikrofone ngoro umwungere asubira agaruke subire ndamugore kuko turi mu gihe cyo kumugoroba ibi nabyo azokwambika igitsi adusomere maprojete hari imbere abaroma banyarutse twihute 4:18-21. Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe kumvira bidutwara kwizera tukizigira ibitokwizigiwe ngo Aburahamu yizera yizigira ibitokwizigiwe uri ngaho urindira ibimenyetso bya jone n'ibya vere ariko umuntu